Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi n'umutekano bwaratunganije umwiherero uzomara imisi 2 kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2023 gushika kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2024 ruhuma mu 2023. Uwo mwiherero ukaba witabiriwe n'indongozi zikuru zo muri ubwo bushikiranganji baburamatari ba mustanteri barongoye intara n'amakomine na meri bigize igihugu cy'u Burundi. Buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntachonsanze mwijambo ryiwe yashikirije ko abanyengozi batahuye ku mutekano ari ryo soko ry'ivyiza vyose, akabasaba kugira urunani mu kwirinda basesa nkuyoze. Yarakengurutse ko umukuru w'igihugu amaze imisi atera iteka igihugu mu makungu nk'indongozi nyayo, abarundi bakagira ijambo mu makungu. Yanakengurutse ko abashikiranganji ba leta y'u Burundi bashikiye ku kivi bakanaganira n'abene gihugu akababakiye. Nyakubahwa Musitanteri wa komine nziza ya Ngozi n'umunsi mwakiriye abashitsi. Umushikiranganji Martin Teretse yasavye abarongoye abandi mu ntwaro n'abajejwe umutekano ko bokomeza amahoro, ubumwe, umutekano kugira abarundi ntibazosubire kwicana ikivunga nkuko vyabaye aho hambere. Yamenyesheje ko bo kwitegurira impinduka zimirije kuko intara amakomine bigiye kugabanuka, amazone n'imitumba bikiyongera mu mugambi wa leta mu misi iri imbere. Abategetsi ngo bohindura ingendo kuko abashikiranganji mu ngendo bakoze mu gihugu cyose vyabonetse ko hakiri abagifise ingendo n'ingeso za kera kandi bagenwe kugira batunganirize abene gihugu. Agasaba indongozi ko zobona ibintu kumwe kandi ko yizeye ko inyuma y'uwo mwiherero hoba impinduka kugira harondegwe inyishu zibereye ku ntambamyi zose bibaza canke babona zobangamira umwene gihugu. Umushikiranganji Martin Teretse agasaba indongozi ko zokuzuzanya. Pierre Claver Ndayicariye ayoboye umugwi Severe ahanura indongozi kwirinda ibintu 30 bisubiza inyuma uburongozi bwiza. Hanini ivyo abarongoye abandi bo kwirinda ni gukomeretsa abene gihugu, kwirengagiza abene gihugu, kujya ibiturire, guturubika abene gihugu. Yabandanije avuga ko gusinzira umukondorazosi, guhahamira amaronko, kwica abene gihugu, kutagira imbono vision. Icanyuma yashimikiye ko cyo kwirinda kigira 30 ngo nukugwa umutego w'igitsina, akaba yabishikirije mu mwiherero w'indongozi uyoboye umugwi Severe. Ibihugu byose biteye kuko barabwitanze bakerera kwiganira imbere y'izindi nyungu zose, bakita le sens du sacrifice. Ndayaga bishaka kwirinda kwigeza k'ubutegetsi bishaka kandi kwirinda guturubimanya muri birugora bakabwira n'abanyagihugu ngo no kwica ntaguherana ico ntakumake y'ushaka. Uwo mwiherero w'imisi 2 ukaba uriko ubera mu nyubakwa za Nazareti mu gisagara ca Ngozi.